Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabaramukije kandi Imana ibaha umugisha inteye iteka ko dusangira namwe ivyera vyayo. Reka nsenga Imana. Ndaguhaye icubahiro Mana, ndagushima ku bw'amuhemu wawe ari hagati yacu. Ndagushima kandi ko ari wewe uganiriza imitima yacu kurusha uko umuntu wese yoshobora kubikora, kuko ni wowe uzi bwina bw'umuntu. Ndakwinginze ngo unyambike umpe ivyawe na jewe bwanje bihingura ubuzima bwanje. Nditeze ko uganiriza umwe wese ari hano, kandi ubuntu bwawe duherekeze mu izina rya Kristo Yesu dusenze dushima. Amen. Hari ikintu namye niyumvira, ni burya hari imigisha tudashikako ku giti cacu, ku giti c'umuryango canke amashengero, ugasanga wanashaka n'amashirahamwe n'igihugu, hariho umugisha tudashobora gushikako kubera ukwanjanjwa kuvyo tuba twajejwe n'Imana. Iyo umuntu yanjanjwe, hari ibintu adashobora gushikako kuko yafyinase canke yabifashe minenegwe. Nico gituma tugiye gusangira ijambo, turabire hamwe ingene hakenewe Serieux mu byo dukora. Nico gituma ijambo nagise muri aya majambo avanze y'Igifaransa n'Ikirundi, mwabona handitse gute? Ça? Tube sérieux mu gikorwa c'Imana. Undabire mugenza wawe uti mbiga hajya uri serieux. Hari abantu rero baca bashaka kuba serieux mu gufunga isura. Ubu serieux si gufunga isura. Ubu serieux nuko umenya ko hari ibintu udakwiye gufyinisha, ahubwo ukwiye gufata nkama. Ivyo wajejwe, iyo uri serieux ku gikorwa wajejwe ugikora neza, kandi washobora gukora unezerewe, ntibisigura gufunga isura. Rero turagomba gusangira ijambo ryo mu Bami ba kabiri igice cya 5 kuva ku murongo wa mbere, babanze badusomere gushaka ku murongo wa 5 gusa. Abami ba kabiri igice cya 5 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku wa 5 gusa. Namani umukuru w'ingabo z'umwami w'i Siriya yaratonye kuri shebuja, kandi yari umunyacubahiro, kuko ari we uhoraho yaha intsinzi bigatuma abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe. Namani ngo yari umuhizi w'inkomezi, yari umusirikare mukuru toshira mu rwego rw'abagenerali, ariko ngo naho yari umuntu akomeye hambaye, yari afise kasorobo akahe, yari agwaye imibembe. Kandi abasiriya bari baragiye kunyaga ari bitero. Muri uko kunyaga bafata mpira umwigeme mutoya mu gihugu c'Abisirayeli, araheza bincoreke ya muka Namani. Bukeye abariraye na buja ati, icoma databuja akaja kuvugishwa n'Imana abi Samariya. Inge gato uwo yabivuze ngo kara gakobwa bagiye, abasirikare b'Abasiriya barongowe na generale Namani baragiye gutera Abisirayeli. Babateye ngo bazanamwe akana k'agakobwa gato, bakazana gukora mu nzu iwabo nk'umuja. Ariko ngo ako kana ngo naho bakazanye ngo kagomba kabone ibiriko biraba kwa Namani, kagira ico kavuze. Nukuvuga ngo Namani yari yarateye Isirayeli, kandi yari yaratwaye inyagano, yari yaragiriye nabi, sinzi ko novuga ngo kugirira nabi, ariko yari yaranyaze Abisirayeli. Hari ikintu rero ngaha twumva, uyu mwana w'umukobwa mwumva umurongo wa 3. Bukeye abarira inabuja ati, uwo mwana w'umukobwa abwira muka Namani inabuja ati, icoma databuja akaja kuvugishwa n'Imana i Samariya. Icoma databuja Namani akaja kuvugishwa n'Imana hari iwacu i Samariya. Yomukiza iyo mibembe yiwe. Nuko Namani aja kubarira shebuja ati, umwigeme yavuye mu gihugu c'Abisirayeli yavuze ukunuku. Iyo nkuru iva ku mukobwa yakora kwa Namani ishikira umwami w'i Siriya, umurongozi wa Namani. Nuko umwami w'i Siriya aramubarira ati, shira kugende nanje ndandikira umwami w'Abisirayeli kete. Genda nanje ndamwandikira icete akwakire.
nuko aragenda ajana ifeza 5 n'inzahabu shekeli 6,000 n'imyambaro 10 yo gukuranya. N'imyambaro 10 yo gukuranya shekeli n'ifeza n'ibindi. Aragenda. Ikintu cyambere nifuza ko mwandika canke mufata muri uru rugendo wo kuba serieux mu gikorwa c'Imana, bisaba icambere, bisaba ko wiyambura umutima w'ugwanko no kwihora. Abafisa bo mwandika mu vyandike. Ikintu kirakomeye. Biragoye ko ushobora kuba mu gikorwa Imana impa igihe nkifise umutima w'ugwanko no kwihora. Ntibikunda. Umviriza ingene vyagenze. Namani aragiye, uwo mugabo ngo yari umuntu akomeye cyane, yari umukuru w'ingabo, yari umuntu akomeye bose bubaha, ariko naho bose bamwubaha, naho bigaragara yari umuntu akomeye, hariho kasorobo yari afise ahantu hataboneka munsi y'impuzu, aho yambaye ngo hajejeta imibembe, naho yari afise amapete menshi, general afise amapete menshi n'abamukurikira, ariko indani mu mpuzu yiwe yajejeta imibembe. Yarakeneye gukira. Birashoboka ko hari abantu hanze biboneka ko ari ibintu bimeze neza, ivyubahiro n'ibindi bintu birashobora kukwereka kumenga nimeze neza, ariko indani mu muntu ni wahazi n'Imana. Birashoboka ko umuntu ariko ararira, ariko inkuru nziza nuko mu Bisirayeli hariho Imana. Haleluya. Naho uyu mugabo yaragwaye, yaragiye aratera, aratsinda, atwara inyagano abantu benshi, ntiyamenya yuko mubo yatwaye, nyumviriza akantu, ntiyamenya neza ko mubo yatwaye harimwo akana kazomubera umugisha kakamumenyesha Imana ya Bisirayeli. Hari igihe ibidushikako n'ivyo ducamwo twibaza ngo Imana yadutaye, ariko dufise Imana y'umu expert mu guhindura ibibi ikabihindura ivyiza. Muyihamashi. Haleluya. Dufise Imana extraordinaire. Hari igihe umuntu yirirwa ararira yiyumvira ati kubera iki byanshikiye, kubera iki byambayeko, ariko iyo Mana nyene ifise umugambi ruta guhagarara kuri wewe, birengeye ibigarukira kuri wewe. Umugambi w'Imana uherera kuri wewe, umugambi w'Imana uraba amahanga. Hari igihe ibikubako bidashaka guhagarara kuri wewe, hari igihe Imana ivyemerera ko biba, ariko iriko yitegurira gushikira amahanga. Haleluya. Uyu munamani ari mu nzu, umukobwa aramwitegereza, aravuga ati hari ikintu kuri databuja kitameze neza. Hari ikintu, naho yubahwa, naho n'umwami amwemera, naho yatsinze intambara nyinshi, hari ikintu kitameze neza. Uyu mwana yari afise uruhusha, ivyo tuwumva, ivyo tubona, yari afise ubuhusha kuvuga ngo nakare uyu niwe yaduteye iwacu, niwe yadusamburiye, niwe yanyaze, niwe yashikanye hano, reka rero kumaze kubona ko agwaye, reka ninumire azapfe buke buke. Ariko uyu mwana, banshire ku ifoto, uyu mwana ni gitangaza. Yarafise iyindi yerekwa, yari serieuse mu gikorwa c'Imana. Haleluya. Ni umwana muto, ariko aganiririza inabuja, aramubwira ati mabuja, hari iwacu iyomva turafise Imana. Hari abantu byananiye ko bavuga, kuko umwanya wose baguma babona ibibi byabashitseko. Ibibi byanshitseko ni kubera data wacu, niwe yamfashe gutya, niwe yangiriye nabi, niwe yatumye ntiyiga, niwe yakufye ibintu byose, nakare nika Imana imuhane. Hari n'abandi bavuga ngo reka sha akubitwe n'inkoni y'Imana kuko yagiriye nabi umuryango wanje. Iyo Imana iturekurira tugafata inkoni yayo, twamaze abantu benshi. Ariko Imana mugane wawo ndi ngo iraza ubwenge, inkoni yayo iri mu maboko yayo nyene, kandi mumenye ko Imana yacu yuzuye ubuntu n'urukundo.
Namani Imana imutegurira ahubwo yuko azana umwana azomufasha kumenya Imana. Uyu mwana ntiyaravye ibihe arimwo, ntiyaravye yuko iwabo bahasambuye, ntiyaravye yuko abiwabo babatandukanije, ntiyavuze ngo ndi jenyene, ntiyavuze ngo iyo tabiki kigabo ngo kibaca ngo simba nkiri kure y'umuryango. Ariko ico yavuze ati naho bimeze gutyo, ico Imana imbwira nuko ndababwira inkuru nziza. Uyu mwana yari afise umutima utarimwo urwanko, utarimwo no kwihora. Ngiki igishobora gutuma bamwe mu bikorwa by'Imana bigenda neza, bakaba serieux, bagakora ivyo bategezwa gukora. No kwisabira kutagira umutima w'urwanko n'umutima wo kubika, kwihora. Ihori ryamaze umuryango. Ibibazo birashobora kuhaba, ugasanga mu miryango, mu mashengero hari ikintu cyo kutaharira no kwipfuza kwihora, bigasambura igikorwa cy'Imana, bigasambura ingo n'imiryango. Uyu mwana, subizamo ifoto yiwe, uyu mwana yari afise ico twokwita la joie. Mu Cyongereza bavyita inde? Joy. Joy iratandukanye na happiness. Happiness ni umunezero, mugabo abarundi twese tuvyita umunezero. Ariko mu Bongereza hariho happiness, hakabaho na joy. Happiness ivuye muri something happen, ni ibintu vyabaye. Iyo ibintu vyabaye bikakunezereza, waronse promotion, vyagenze neza, uranezerewe, iyo ni happiness. Ariko joy ni mpwema nezerwa, ni ingabire, ni camwa ca mpwemu kivuye mu buzima bwa mpwemu. Haleluya. Ico rero uranezerwa niyo waburaye, uranezerwa naho bariko barakwirukana muri ruwaye, uranezerwa kuko kunezerwa kwawe ni kuvanye n'ibigukikije, ariko kunezerwa kwawe kuva mu buzima bw'indani. Haleluya. Uyu mwana yari afise joy, umunezero usurikwa na mpwemu. Nicyo cyatuma avuga ngo naho databuja yashobora kuba yatugiriye nabi iwacu, jewe sinuma, ndamupartage umunezero mfise kuko iwacu hari Imana. Haleluya. Iwacu mu Bisirayeli hari Imana. Reka ndabivuge. Bene data, ikintu cyambere reka ndakirengane. Mugabe iki kintu turakeneye kukimenya. Abenshi dukorera Imana, twumva ko twakorera Imana twiyaguye, ariko kubera byose bigenda neza. Kubera mfise ivyo nkeneye, kubera mfise abanyitayeho, kubera ndi mu muryango unyiyumvira ko aho nzokorera Imana. Ariko atawunyiyumvira ko nanje ndabivamo. Oya. Ukusiko byari bimeze kuri uyu mwana w'umukobwa, était sérieuse mu gikorwa cy'Imana. Yarazi ngo naho situation y'ivyo ndimwo itameze neza, ndahamagarirwa gushingira intahe Yesu. Iwawe bimeze gute? Wa wundi wahora uvuga yuko yakugiriye nabi, bega urashobora gufata akanya ko kwiyumvira umugambi Imana imufise ko? Ntugumurabira gusa umubabaro w'ivyakubayeko, ukiyumvira ico ushobora gukora kugira ngo nawe amenye Imana. Iki nico gikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana kigarukira ko kazima jewe Imana yanyumvise, kazima jewe Imana imfinisha. Hari ntaye nyinshi ari Mana ndagushima ko jewe uramfinisha, ariko nimba iguhaye ikintu yipfuza kushikira uriya atarakironka, ataramenya Imana. Intambuko ya mbere mu gikorwa c'Imana kiri serieux cyo kwitaho udafyinata, nuko ubanza gusaba Imana ikaguha umutima wo gukugwamwo ugwanko no kwihora. Ibi rero bishikira benshi kuko hari ibihe abantu bacamwo, bikaba ibihe bigoye mu miryango, aho abantu babura, aho abantu bababwira bati kanaka, aho abantu banyagwa babona. Ariko ico gihe urakeneye gusaba Imana kugira ngo igukuremo umutima wo gushaka kwihora no kuja mu rwango. Ica kabiri,
dusomere ku murongo w'icenda ushaka ku murongo w'12. Nuko Namani araza azana n'amafarasi yiwe n'imikogote yiwe. Namani azana n'amafarasi n'imikogote, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Ahagarara ku muryango w'inzu y'umuhanuzi w'Imana Elisa. Elisa araheza mutumako ati genda wiyuhagire muri Yorodani incuro 7. Elisa ntiyaza kumwakira, ahubwo atuma ku muntu ati genda umubwire agende muri Yorodani yikubitemo incuro 7. Umubiri uraca usubira uko wahora, nawe uzoba uhumanutse. Azoba humanutse, umubiri usubira kuba mwiza. Ariko Namani acararaka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe, azungagiza ukuboko hejuru y'aho ndwaye ankiza imibembe. Mbega inzuzi z'i Damasiko, Abana na Farupari ntiziruta amazi yose yo muri Isirayeli? Sinoshobora kuziyuhagiramo ngahumanuka. Nuko arahindukira agenda aratse. Icya kabiri nifuza ko mwandika ahantu kugira ngo dushishikare tugendera mu gikorwa cy'Imana n'ubuserieux cyangwa tucitayeho, bisaba kwirinda gutakaza intumbero. Kwirinda gutakaza intumbero. Mucandike icyo kintu. Kuguma uri focused, kuguma ufise intumbero utumbereye. Uyu mugabo Naman, icete yari afise yagihawe n'umwami wiwe. Umwami wiwe kugira ngo yandike icete vyavuye he? Yumvise inkuru iyihe? Yayumvise iva kwande? Iva ku kakana k'agakobwa. Wabona ingene umwana w'umukobwa ntiyisuzuguye. Ashobora kuba yari umwana mutonya, mugabo inkuru yiwe kuko ari kumwe n'Imana ishikira ibwami, baranayemera, bandika icete cyo kurungikana Namani ngo agende kwivuza canke kurondera umukozi w'Imana amusengere i Samariya. Ashitse Namani ashitse ngo ashika ku irembo kwande? Kwa Elisa. Agishika ku irembo, Elisa arabimenya ngo amutuma ku muntu amubwira ngo genda umubwire yisuke muri Yorodani incuro 7 arakira. Mwumvise Namani yavyakiriye gute? Ndababaza, generali yavyakiriye gute? Sa? Nabi. Kubera iki? Ni iki cyo bashamutumye yavyakira nabi? Ntibamuhaye icubahiro kijanye n'urugezageze ko. Namani yararindiriye kubera afise cortege, afise n'abamumenyekanisha bati general ashitse, nimwiyegeranye. Yarazi neza yuko Elisa aca yiyegeranya, hanyuma akavuga ati nukuri aca sohoka. Mumvise Elisa, Namani yararindiriye ko asohoka ngo akore gute? Ngo narindindiriye ko asohoka akazungagiza ukuboko hejuru yanje, agahamagara Imana yiwe, hanyuma nanje nkakira. Urabona? Namani yaje avize umutima wo gushaka yuko Imana imukorera uko ashaka. Ariko Elisa amubwira ati genda umubwire aje muri Yorodani. Yorodani rwa ruzi rubi ruruta ntahangwa. Generale bamurungise hehe? Kandi yikubitemo incuro zingahe? Apana guhonyoramo gusa, ariko yinjiremo wese incuro 7. Urumva ingene vyari bisigura ngo nemeye guca bugufi, nemeye kwisuka muri iyo Yorodani kugira ngo mbone Imana ya Isirayeli ikora ibitangaza. Namani yaravyanse, aca arivumbura. Bibiri tubwira ngo aca subira inyuma. Hari abantu babiri nshaka kuganiriza. Abantu ba mbere nashaka kuganiriza n'abagenzi ba Elisa muri hano. Abagenzi ba Elisa muri hano, nashaka ndababwire ngo murakwiye kuguma kuri iryo banga. Hari abakozi b'Imana uno munsi bahindukije umuhamagaro wabo, baca bakora uko Namani agomba. Jewe ntiyamenye,
yoba yamenye mwamubwiye neza uri ku irembo mbega ntiyabonye hoho ntivyaje ntavyo yumvise none kubera iki batampa ikibanza n'icubahiro kingana n'ukonsa barakwiye gukora uko jewe nshaka genda umubwire aze hanyuma agira iki ngo aramvura ukuboko akuzungagize ntanankoreko ahubwo akuzungagize hejuru yanje ahamagara Imana yiwe hanyuma nkire ndashaka kuganiriza abagenzi ba Elisa. Haleluya bagenzi ba Elisa. Ndumva ko barimo. Mube maso. Iki kintu ca kabiri navuze kivuga ngo birasaba ko wirinda kugira ngo ntutakaze intumbero. Igikorwa c'Imana uno munsi kiriho bamwe bariko baragihushisha intumbero. Watanguye neza ariko uri kuheza nabi. Kubera iki? Wajugumiye ntiwaguma uri connecte ku Mana ahubwo wideconnecta ku Mana wiconnecta kwa Namani. Bamwe baratakaje ubucuti bafitaniye n'Imana baha agaciro cyane uwuje yitwa Namani. Bamwe baravuye mu bucuti bafitaniye n'Imana n'umwanya wabo wo gusenga no kumva icyo Imana ivuga bumviriza cyane ico Namani ashaka. Bamwe barahindukije ijambo ry'Imana bararondera n'ubuvugishwa butari bwo kugira ngo baryohere Namani. Namani naho wo muryohera gute atagakiza ni zero. Ni zero. Nacu turiko turakora atagakiza atabimuzana gakiza ari kuryohera gusa umuntu n'ubuntu bwiwe n'ivyo afise ivyo biragahera mu izina ariko akeneye Yesu. Bamwe barajugumiye tuvuge gutyo barajugumiye barahindukiza ubutumwa ntibwabukira ubutumwa bw'Imana ubu butumwa bw'abantu. Bagenzi ba Elisa ndabasavye nimutakaze intumbero. Birashoboka yuko Namani yashitse Elisa nawe ari mu masengesho. Nagenda bona abantu bamwe bavuga ngo bakitaba amatelefone alo ndi mu masengesho nakubaza by'ukuri ari mu masengesho ari mu masengesho hari kibazo byitwa ngo ari kwarondera Imana mugabo birashoboka ko bamubwiye bati uraguma witeze hari akantu twaronse turazaho kurungikira telefone ikiguma yatse. Imana ikishaka kuvuga nawe ndacarindiriye iki aka message nikica mu telefone. Nico gituma umwanya wose nditaba naho ni mu masengesho kuko nta uzi neza igica mu telefone ko atari cyo gikomeye. Hari ikintu ngaha mutabonye. Namani ntiyaje wenyene. Yazananye n'ibintu. Mwavyumvise? Yazananye n'ibintu bingana gute? Reka tubishire mu giharuro ca kino gihe. Nakoresheje mu gatondo nti yazananye amafuso. Amafuso ari mu iki? Arimwo imyambaro, arimwo ifeza, inzahabu, zuzuye amafuso. Zishitse ku irembo rya Elisa. Basi mubwire Elisa aze arabe basi ivyo nzanye. Mugenzi wa Elisa. Hari igihe uraba ugacuherayo. Mbwira mugenzi ati umenye neza ivyo uraba. Hari abarabanye inkomezi buzuye mpemu ariko bagiye kuraba ibiri mu ifuso baca baherayo. Hari kibazo. Hari ibintu byinshi no munsi bishaka kudukura mu ntumbero. Ariko nimba ushaka gukorera Imana mu Serieux, korera Imana udatakaje intumbero. Intumbero yacu ninde? Ni Yesu. Numbero yanje Yesu. Naniwe
mfasha yegera arasanga afitiye byinshi anezeza kenshi afitiye byinshi anezereza kenshi niwe ninde niwe nta wundi niwe nifuza niwe. Haleluya. Intumbero yacu ibe Yesu. Undabira uri hande yawe uti intumbero yacu ibe Yesu. Umurabe mu maso. Intumbero yacu ibe Yesu. Hari igishaka gudeturna intumbero y'abayizera. Na cyane cyane n'abakozi b'Imana hari ibigomba guhindura intumbero yabo. Uyu mugabo Elisa yagumye ari focused, yagumye afise intumbero. Intumbero yiwe yari Imana. Naho bamuzaniye amafuso, naho yamenye ko harimo ibintu by'inzahabu n'ibindi, ariko yavuze ati mubwire sibikenewe ko araba jewe, si jewe nkiza, ariko Imana imubwiye ngo nagende abanze yinjire muri Yorodani incuro 7. Arabona ko Imana ikiza. Abenshi twashatse yuko ari twebwe tuboneka. Ntavyo murumva ngo yashinze intahe. Yego no kuri yashinze intahe. None yavuze gute? Yavuze ko Imana yamukijije. Ntiyavuze uwamusengeye. Oya, yavuze ashima Imana. Ntiyavuze ko je namurambitse ko ibiganza nkamusengera. Raza amavina kubutse. Turiko turatakaza iki? Ngo twabironkeye ubuntu tubitangire ubundi. Nababwiye mu gatondo n'umunsi umwe hari nk'umwaka wa 2 nakiriye agakiza, hari kera tuja gusengera umwe mu bigeme bakora amashira hamwe mpuzamakungu, yaragwaye impwemu mbi, hama turamusengera arabohoka. Amaze kubohoka aravuga ati ibi bintu numva sinari bigire ndabibamwo, hari intambara ikomeye kuko turiko turamusengera amadayimoni yaramubujije kuvuga. Tukamubwira ati atura Yesu wihane, arugarakanwa. Tuza kugwana amadayimoni kugira ngo arekure ururimi. Amaze kurekura ururimi aja mu gutwi. Ati ibyo muri ko muravuga navyo sindavyumva. Dusura tugwana n'impwemu mbi kugira ngo mu nyuma mu majambo make arabohoka. Amaze kubohoka yumva ibintu atari bigere yumva. Turiko turatahara tubwira ati bakozi b'Imana sinumva ico nokora, no bakorera iki, ibintu munkoreye sindavyumva. Buno nyine navuze ngo ndabakorera iki, mu mutwe haci hasohoka liste. Ko mu ntwenga aho nta liste mugendana. Aha. Haci hasohoka liste. Ariko uwo twari kumwe twari babiri aca aravuga ngo oya nta kintu na kimwe two gusaba kuko twabironkeye ubuntu tubironkera ubundi. Ya. Mu nyuma niho nagiye kwiga ntahura yuko uyu muntu mwene data yariko aranyigisha gukorera Imana. Bene data hari ibintu byinshi bishobora kuguhushisha intumbero, ugasanga usigaye ukorera ibintu aho gukorera igikorwa cy'Imana. Niho uzosanga hari bamwe bahora bavuga ngo nukuri ndashaka kuza, nabonye igitero hejuru ubuzima bwawe n'urugo rwawe, ndashaka kuza iwawe nzomara y'iminsi 2, ariko rero kubera ibintu bikomeye nashaka urungike ratio abana bazosigarana. Ivyo mwibaza ngo ntibibaho sa agacamaro 7 kandi bikaca bikomera gose, agacamaro ukwezi hamukaga umurungi kande nawe kandi afungura. Bagenzi ba Elisa ntimugatakaza intumbero. Haleluya. Hari ibintu byinshi bishaka kubatakarisha intumbero, ariko nimba ushaka kuba umukozi w'Imana uri serieux, urondere kuguma ufise intumbero. Intumbero yawe twayumvise ninde? Ni Yesu.
ibisigaye byose n'ubusa. Noshobora kubwira naho abagenzi ba Namani nge numve ko bahari. Bagenzi ba Namani niho muri? Ndagomba nganirize abagenzi ba Namani. Imana yarabateye iteka mu buryo bucanka ubundi. Hari ibintu mufise bigaragara, hari ibibanza mwahawe, hari ahantu mugeze, hari ubumenyi mufise, hari ivyubahiro mufise. Ariko bagenzi ba Namani, nimuze mwiyumvire yuko ivyo mufise ari byo bishobora kugenderwako kugira ngo Imana ibakize. Kandi ntimuze mwiyumvire yuko mwebwe ari mwebwe mushobora guhindura icyo Imana ishaka gukora. Imana ntikora kuko ari mwebwe mwashatse kwikora gutya canke kuriya. Imana iri souverain, irigenga, ikora ikigomvye umwanya ibigombeye nuko bigombeye. Haleluya! Iri souverain. No bagira inama bagenzi ba Namani, ntimwihute gushavura. Iyo batabakiriye uko bikwiye, ntimwihute gushavura. Ahubwo rondera kuvuga uti aka kantu kavuye he ko kumva ko nshavuye. Iri shavu ntiriva muri mpwemu, ni shavu riva mu mubiri. Ndakeneye Imana imanyagure umutima wanje w'ubwibone no guhagarara ku vyubahiro. Ibi biriko birabuza abantu kuronka umugisha. Namani yarasubiye inyuma atamugisha aronse kubera iki? Kubera batamufashe ku rugezo naho yashaka ko bamufatako. Hari abantu bavuga ngo jewe sinoganira n'umuntu adafise ibi nibi. Jewe sinoganira n'umuntu atize amashuri aya naya. Jewe sinokwinjira hariho hose. Ufise ikibazo, baza Namani. Mubaze, si umugenzi wawe. Mubaze. Urashobora gusubira inyuma kwa kundi nyene waje. Kuko wiyumvira ngo Imana iza gukora gutya, reka ndondere umukozi w'Imana ndamuha ibi nibi canke ndamubwire agire gutya na gutya, hanyuma nsengere kugira ngo numve yuko avugishijwe ikintu ciza kuri jewe, canke ngo akize ngo nkiri gutya na gutya. Oya, iyo niyo ngorane abagenzi ba Namani bagwamwo igihe bashase yuko Imana ikora ko bagomba, bahagaze ku vyubahiro n'ivy'Imana yabatije. Somera ku murongo wa 13 na 14 mwumve iki iciza kihari. Abakozi biwe baramwegera bamubarira bati, Namani yaraje kwivumbura yagomba gende, ariko twumvise ngo abakozi biwe baramwegera. Abo bagendana baramwegera, abakonseye kuko yari yazananye na intendance ikomeye. Abakonseye biwe baramwegera, umve baramubarira bati, mbega databuja, yaba uwo muvugishwa n'Imana kuranga ikintu kigoye ntibari kugikora. Mbega yagusaba amagendera ntibari kuyagira. Kugira ukiri iyo mibembe atanga umuti n'umuhari ntibari kubikora. Nkaswe kukubarira ati iyo hagira uhumanuke, kukubwira ati genda muri Yorodani, ego mama wanje ni nimbi mugabo tuzobinuma ntawe uzobivuga. Ariko ujeyo kindi naco genda wiherere, twebwe turasigara hariya kure, ariko woge wikubite mu incuro ndwi. Kubera iki bikugora? Nuko aramanuka yibira muri Yorodani inshuro indwi, aramanuka kuko uwo muntu w'Imana yari yamubariye. Ako kanya umubiri wiwe uhinduka nk'umwana mutoya arahumanuka. Muze murakwirikira avec l'image. Namani arumvira, yakize kubera iki? Kumvira. Namani yagize abagenzi bababwiza ukuri. Uyu mugabo yinjiyeyo, abasirikare biwe sinzi ko mubabona amaguru hariya. Bagiye kure bati databuja ntitwosubira inyuma gutya. Turagusavye ugerageze uvyumvire, wikubiteyo, hanyuma turabe icyo Imana ikora. Nagiye ndabaza, nasanze 90% y'abantu ubabajije kino kibazo uti wipfuza umugenzi ameze gute? Uwo kubera umugenzi wipfuza
yoba ameze gute? 90% bishura ngo nipfuza umugenzi ambwiza ukuri atambesha. Ndabeshe? Nipfuza umugenzi ambwiza ukuri atangyarya. Naman yagiriwe ibakwe aronka abagenzi, abantu beza, abakonseye beza, bamubwire bati nukuri turagusavye ugerageze. Umukuru ikibi nukugira iki? Nukumutuka, ariko kumuhanura mu rupfasoni nta kibi kirimo. Ikibi nukumfira isoni ukavuga nabi, ivyo nivyo bibi. Ariko ku muntu w'Imana hanura, bera umugenzi, nakujye nawe wifuza ko abandi bo kubera abagenzi, nawe bera umugenzi mwiza, uhanure neza. Namani nguyu arakize, asosa nezerewe. Anejejwe niki? Anejejwe nuko arakize, bwa bwibone bwose abusize hehe? Muri Yorodani. Haleluya. Bya bindi byose abitaye muri Yorodani, asohotse ari mushasha, ashima Imana, ahimbaza Imana. Mbega urashobora kuba umugenzi mwiza? Abakino gihe haravuga bati mama wanje reka ndavyinumire. Akabona umuntu akamwita ko ari umugenzi muga akavyinumira. Akabona ikibazo afise mugabo kinumira ngo yava abifata nabi, ubugenzi bwacu bukaba nabi. Uri kurahusha. Nimba Imana yagushizemo kuba umuhanuzi mwiza, bumuhanuzi mwiza, ba serious mu gikorwa urimo, hanura neza. Uno munsi ushobora kuba utatahuwe, ariko ejo ushobora kuzuba utahurwa. Uno munsi bashobora kutakumva, ariko ejo bazovuga bati ya mpanuro yiwe yari nzima. Amen. Okay, igikwirikira cyanyuma tugisoma ku murongo wa 15 ushobora ku 16. Mumve ibisaba ko tuba serieux mu gikorwa cy'Imana. Hanyuma agarukana n'abantu biwe bose kuri uwo muntu w'Imana. Araza hagarara imbere yiwe aramubarira ati, Namani ahejeje gukira ntiyagumye mu mazi, ntiyafashe inzira ya Siriya, ahubwo yasubiye i Samariya kwa Elisa. Ashitseyo, umviriza, aramubarira ati, abarira Elisa ati, noneho ndamenye ko atayindi Imana iriho mu isi yose atari mu Bisirayeli. Haleluya. Rero ni wakira ingemu ndaguhaye jewe umusavyi wawe. Gezaho. Ndamenye ko atayindi Imana iriho atari Imana. Iyo yaraje ava bari bafise Imana ushobora no guharura ku ntoke nyinshi, bivanye n'ikintu gitandukanye. Hari Imana y'ukurima, hari Imana y'uruvyaro, hari Imana y'itunga, hari Imana y'ikurinda ingwara, hari Imana ibigwamana byinshi. Rero ati ndatahuye ko atayindi Imana iriho atari Imana ya Isirayeli. Kubera iki? Kuko yabonye Imana ayeretswe n'abantu bari serious. Guhera ku mukobwa akorera mu nzu, très sérieuse, azi neza icyo yahamagariwe. Uwa kabiri tubona Elisa umukozi w'Imana atafyinata ngo arondere ibindi bintu. Icya gatatu noshaka mwandika ni iki? Bisaba kwirinda guhahamira ibintu. Mucandike kirakomeye, l'avidité. Biradusaba kwirinda guhahamira ibintu. Abenshi barahushije umuhamagaro kubera kurondera ibintu, kurondera kurundaniriza ibintu kuri bo. Namani agarutse na ya mafuso asubiye kwande? Kwa Elisa. Ashitse ku irembo kwa Elisa aramubwira ati nukuri ndatahuye. Aje yegeranye. Haleluya. Aje yaciye bugufi kuko yabonye Imana iruta by'abigwamana yarazi. Ati ndatahuye ko atayindi Imana iriho atari Imana ya Isirayeli. Ariko kandi umviriza icyo yamusabye. Rero ni wakira ingemu ndaguhaye jewe umusavyi wawe. Akira ndagusavye
aya mafuso ntasubira inyuma hariya muri Siriya, ahubwo nayazaniye wewe. Ndasabye mbwirire mugenzi wawe uti wacu ugira iki, waca bishura gute uri Elisa? Nabonye ko Imana yawe ikomeye cyane, nakuzaniye izi ngemu sindazisubiza inyuma, zakire mukozi w'Imana. Mugenzi wa Elisa wari kwishura gute? Mu gatondo numvise umuntu yaciye avuga ngo nibapakurure. Naryohewe natweze ko yavugishije ukuri. Hari undi avuze ati ngo Imana igusubirize aho wakuye, waje usanga ndiko ndasenga. Haleluya. Imana iranyishuye kuko ibafise azobibamwo imyaka. Ibi bari bamuzaniye azobibamwo imyaka. Haya none yaciye avuga iki? Badusomere twumve ingene mugenzi wacu Elisa yishuye. Elisa aramwishura ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho. Ndakurahiye ukuhoraho kuhoraho. Uwo nsavye nta kintu na kimwe nshobora kwakira. Nta kintu na kimwe. Avuze gute? Nta kintu na kimwe nshobora kwakira. Nta kintu na kimwe nshobora kwakira. Nukuvuga ngo amafuso arasubira inyuma. Ibintu biri mu impwemu canke harimo ikibazo? Oya Elisa, vyiyumvire neza. Vyiyumvire neza. Ibi bizofasha kwagura igikorwa c'Imana. Haleluya. Amashengero azokubakwa. Haleluya. Imfuvyi n'abapfakazi bazofashwa. Vyiyumvire neza. Ibi bintu azanye bizokoreshwa neza mu bwami bw'Imana. Elisa nawe ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho. Ntagize iki? Nta na kimwe nshobora kwakira. Aramugobera ngo avyakire. Arasubira aramugobera. Hari abantu barabanka rimwe na rimwe kugira ngo babanze babagobere. Bariho cyane cyane abadamu. Oya sha gerageza. Eko basi gerageza. Arasubira aramugobera. Ariko agira iki? Ariko aranka. Complete maranga. Namariye gukora iki? Asubira inyuma. Aragenda. Aha hari icigwa bene data. Icigwa kihari ni ikihe? Nuko kwakira ingemu yarazanye. Mu bisanzwe nta kibi cyo kwakira ingemu. Ariko mpwemu yaraganirije Elisa, aramumenyesha ngo ibintu ni wavyakira bizohava bica bifuta ca gikorwa Imana yareje gukora. Azohava asubira iwabo avuga ati Imana ya Israeli irakora, ariko wibangikanye ifuso zibiri. Utazifise uritegura neza. Kuko uno munsi hari abantu bakubwira bati bivanye n'ikibazo ufise, ndabona yuko n'amabahasha abiri atekeye neza. Hari n'abakubwira ngo banza ugire iki niki hanyuma ndagusengere. Bibiri ivuga ngo mwabironkeye ubuntu mubitangire, ivyo biragahera mu izina rya Yesu. Elisa aravuga ati iki kintu ninacakira kizohava gica cica ubutumwa bwiza, abantu ace agenda na caciyumviro cuko ahageze hose no gutangira ikigirwamana. Ibigirwamana yaramenyereye kubitangira. None udafise ivyo atanga mumva azokira, ahubwo ni nyagupfa. Narondera umuntu hirya no hino amurondere amucishirize ko amasengesho nawe nyene ya fofo, kuko atagira ico afise. Uko niko bintu bisigaye bimeze hamwe. Aho umenga abo nkwiye gusengera nabo abandi mbona bashobora kuzana ikintu, abandi nabo ni nyagupfa, biragahera. Bakozi b'Imana, aha turiko turabwirwa ubu serieux mu gikorwa c'Imana ntibuguhamagarira kuvangura, kuko ufise ihamu. Iyo ufise ihamu y'ibintu, inyota y'ibintu,
irakubuza gukora igikorwa cy'Imana uko bikwiye. Naamani arasubira inyuma arataha. Atahanye iki? Sinari bigere mbona ahantu ushobora gukira nkakira ku buntu. Haleluya. Imana yacu yaduhaye agakiza kuki? Ku buntu. Twagiriwe imbabazi kuki? Ku buntu. Twahawe umucunguzi kubera iki? Kubw'ubuntu. Ubuntu nibwo bwadukijije, si kubw'ibikorwa byiza kugira ngo ntihagire uwirarira wishima, ariko n'ingabire y'Imana. Kubw'ubuntu bw'Imana twaronse agakiza. Uno munsi turatanguye kubona abantu batanguye kudandaza icyo twabona nk'ubuntu bw'Imana, biragahera. Elisa arabiheba kuko yashaka yuko Naamani ajana inkuru nziza yuko Imana ikiza ku buntu kandi Imana ya Isirayeli ikomeye. Ubutumwa bugiye kwinjira mu mahanga, bugiye kwinjira mu banyamahanga, bugiye gushikira isi yose uko biciye kwa general nawe n'umugenzi w'umwami. Umwami nawe icyo ategetse bizoba ari uko nyene. Uwo mwami uwo Naamani yarajanye inkuru nziza aratashe. Dusomere umurongo wa 19 ashobora ku 27. Elisa aramubarira ati genda amahoro. Elisa aramubwira ati nukuri genda amahoro ntaco nakira. Ariko Naamani avuyeyo agenza akarere gatoya. Naamani akubise kilometero. Gehazi umukozi w'uwo muntu w'Imana Elisa arivuganya ati. Arivuganya Gehazi, subiramo igizina Gehazi. Gehazi. Oya nshaka abantu barisubiremo. Tuvuze izina irihe? Aha. Gehazi arivugana ati, mwumvirize. Databuja ko yahebeye Naamani uwo Musiriya ibyamugemuriye ntavyakire. Aha. Ndakurahiye uhoraho kuhoraho singena ntirutse ngo ndamuhamvye ngire ico ndamwiyakira. Arahiye mu izina ryande. Avuze kumwe Elisa nawe yavuga. Elisa yavuze ngo ndakurahiye uhoraho kuhoraho ntaco nakira. Mugenzi we nawe ati ndakurahiye uhoraho kuhoraho singena ntirutse inyuma. Nuno munsi ba Gehazi bacariko bariruka. Singene ntamwirutse inyuma ngira ico ngize iki? Ndamwiyakiye. Ayaya. Nuko Gehazi akurikira Naamani ariruka. Nibaza ngo uyu mugabo yariruka cyane. Mugabo hari icyamusunika kugira ngo yiruke ashobore kwiruka kuri ritme igomba kungana n'iy'amashovare n'aya mafuso akino gihe. Sinibaza ko yasunikwa n'igisanzwe, yasunikwa n'ikintu cyitwa itama. Ni Kiswahili? Mu Kirundi ni gute? Irari. Murakoze. Yasunikwa n'ikintu cyitwa irari. Zijya mpuzu zirancitse, ajya amafeza n'inzaha barancitse, havamo inguvu mu mubiri zimubwira ati ndarahiye kurahira kuhoraho singena ntamwirutse inyuma. Yiruka inyuma. Maze Naamani abonye uwumukurikiye yiruka, abonye Gehazi inyuma yiruka, aruruka ava ku mukogote wiwe ngo bahure. Generale yiruka kugira ngo ahure na Gehazi. Aramubaza ati namahoro. Namahoro. Nawe ati namahoro. Databuja arantumye. Ubu nyene agendewe n'abahungu babiri bo kwiga ibyo kuvugishwa. Hari ibintu bishitse ubunyene, hari abashitsi baje y'Abefurayimu. Abashitsi bavuye hariya na hariya. None mutabare mubahe tarano y'ifeza n'imyambaro ibiri yo gukuranya. Impuzu zingana gute? Imyambaro ibiri yo gukuranya. Asavye impuzu zingana gute? Asavye imyambaro ingahe? Mwifuso vrema. Iki ni kibazo ciye abantu bafise irari. Mwakoze kuri ijambo irari. Bavuga ngo akonshikiriye kose kazima na karonse. Ikibazo cirari ni ingwara y'umutima. Atari Yesu ikijije iyirica abakozi b'Imana, ikica n'igikorwa c'Imana.
umviriza ingene yahejeje. Nuko Namani aramwishura ati ehe nutwara italanto zibiri. Ndaziguhaye zibiri. Nuko aramugobera amutekerera italanto zibiri z'ifeza mu mifuko ibiri hamwe n'imyambaro ibiri yo gukuranya. Abikorera abantu biwe babiri baje imbere ya Gehazi bavyikoreye. Abikoreza abantu baje imbere ya Gehazi bavyikoreye. Baragenda, inkuru nuko ivuga, baragenda bashitse ahantu Gehazi arababwira ati nimuhagarare ngaha. Mu mutima ati Elisa hava ambona, nimuhagarare ngaha ndabereka aho mubishira. Bashobora bishiraho barabibika. Gehazi amaze gushika muhira, maze araza yinjiraho shebuja ari. Elisa aramubaza ati uvuye hehe Gehazi? Uvuye hehe Gehazi? Uwundi ati eka naho nagiye. Naho njewe namye ngaha. Aramubarira ati mbega ugira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe igihe wa mugabo yava ku mukogote wiwe agahindukira ngo muhure? Mon esprit yagendanye nawe. Mbega iki ni igihe cyo kwakira amahera, imyambaro, imirima y'imyelayo n'imizabibu, intama, inka, abashumba n'inshoreke? Akajambo mukandike mugasurinye. Abafise amabibiriya nta caha kirimo cyo gusurinya muri Bibiliya. Haleluya. Musurinya aka kantu, mbega iki nico gihe cyo kwakira imyambaro, imirima n'ibindi byose. Kaka kantu mukandike. Ikintu Elisa yaraheje kuvuga, munyumvirize neza aha hantu. Ikintu Elisa yaraheje kuvuga kirafise ubushobozi na kino gihe. Abantu bariko bakira ibintu bikaca vyica inkuru nziza n'ubutumwa bwiza. Biriko bibuza bamwe gukizwa kuko bahuye n'abantu bakiriye impuzu, imyambaro abarivyo bashira imbere. Sico gihe cyo gufata ibintu, ahubwo ni gihe cyuko ubutumwa bwiza buvugwa kandi buvugwa butavanze. Buvugwa bufise intumbero yo gushikiriza nde Yesu. Gushikaho umuntu azoba foma, gushikaho Kristo azokubakwa mu muntu wari we wese. Ikisi cyo gihe cyo guhemuka nguvange, ikisi cyo gihe cyo kwakira ibintu biguhushisha intumbero. Ni gihe cyo kwizera, ni gihe cyo gushishikara, no kuvuga ubutumwa butavanze kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe kuko Yesu ari kwirembo araje. Kwirembo ari kwirembo nuko araje handageze kwirembo. Uguhamira ibintu kuriko kurahushisha inzira abantu. Yesu ari hafi. Si ico gihe cyo guhemuka mu gutora ibintu bidakenewe. Iherezo ry'uwo mugabo murongo wa 27 havuga ngo none rero imibembe ya Namani izokomako no ku ruvyaro rwawe kugeza ibihe vyose. Maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka sheregi. Ikibabaje nuko vyanakwegeye nde? Mbega iki nico gihe cyo kurondera ibintu gushika naho twonona inkuru nziza ya Yesu. Serieux niko c'Imana. Serieux. Ikindi batavuze ngaha mugabo nibaza, Elisa yari yasubiriye nde? Eliya. Ariko Elisa ntiyaronse umusubirira. Uwo bari baragendanye babanye yari kuzomusubirira yitwa nde? Ariko Gehazi ntiyashoboye gusubirira Elisa. Kubera iki? Ikibazo cirari. Hariho abantu Imana ishobora kuba itegurira ibikomeye. Sinzi ko turiko turumvikana, ariko kubera iki kibazo
bataratunganya c'umutima bikabananira ko bashika mu muhamagaro wabo. Birababaje. Aho gushika mu muhamagaro wabo ahubwo bakahakura ikibazo kuri bo no ku miryango yabo. Kuba serieux mu gikorwa c'Imana. Imana turiko turakorera si grand frère. No. Sumujama. Ariko ni Imana muremyi w'ijuru n'isi. Ibigira ikabigirura. Ikwiye kubahwa ariko kandi natwe tukaba serious and focus mu gikorwa twahamagariwe. Elisa yarabuze umusubirira kuko uwo yari yagerageje byaranse. Si rimwe gusa, yamugerageje inshuro nyinshi mugabo byaranse. Nibaza ko mpava nsaba ngo Imana idufashe, ifashe imitima yacu kugerageza gusubira ku murongo no gutungana, aho tukicanjanjwa tugifata minenegwe, tube serieux et sérieuse mu muhamagaro w'Imana. Tuhoma duce bugufi dusenge. Iki si cyo gihe, kuko iki ni gihe cyaho ubutumwa bwiza bukwiye kuvugwa. Yesu araje. Ibintu byo kuvanga no kupatiranya bikeneye gukugwaho, ariko bizokugwaho n'abande n'abatanjanjwa bari serious mu muhamagaro. Turagiye kwisengera, ariko imbere yuko dusenga birashoboka ko umaze iminsi wiyumvira ingene nawe wotangura urugendo rwawe n'Imana. Muri iyi mpera y'umwaka birashoboka ko ushobora guhitamo yuko umwaka ugiye gutangura uwutangurana na Yesu mu bugingo bwawe. Niwe wenyine ashobora guharira ibyaha byawe, kandi niwe wenyine ashobora kugutuma ugira ibyizigiro by'ubugingo budashira. Uri hagati yacu ukaba ushaka kwihana no gutangura ubuzima bushasha hamwe na Yesu, uduze urutoki ndashobora gusengera. Ushaka guha ubugingo bwawe Yesu, ugaharirwa ibyaha ugatangura bushasha, urashobora kuduza urutoki nkagufasha gusenga. Imana ibahe umugisha. Iki si igihe cyo kurondera ibintu, ni igihe cyo kuba serieux. Engagement yanyu ndayiha agaciro cyane. Engagement yanyu ifite agaciro imbere y'Imana. Igikenewe gikomeye gose n'ubucuti bwanyu n'Imana kurusha ibindi byose. Sabe baduze urutoki neza, dufashanye gusenga. Haleluya. Duze intoki neza. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Mubinyemereye aho nyene muhagaze, muhaguruke hanyuma sabe pasteur abafashe n'ishengero ryose twe dukwiye kunezererwa bene data. Amen. Haleluya. Uno munsi aba bariko bandikisha ijuru. Uno munsi no saha bariko bandikisha ijuru. Nkuko hanze hari abantu bariko bandikisha umuriro, abandi bariko bandura imyibembe, ariko aba bahisemo neza bariko bandikisha ijuru. Yabasaba kugira ngo abe hafi yanyu, muze hano abafashirize hano. Karibu rwose. Ari hano, ari hano, ari hano waduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano, ari hano,
bagiye gusenga, ariko natwe reka dusuzume indani muri twebwe, aho tutagiye tuba serieux bikatwangira tukagumana urwanko no gushaka kwihora, tugatakaza intumbero kubera ibintu, irari rikadutwara mu yindi nzira. Dusaba Imana ngo dushoboze, dufashe. Munyemereye duhaguruke dusenge. Saba umuzezi wa shengero Bonaparte ashike hano asengera ishengero. Reka dusenge uhoraho mwami Mana yacu, turaciye bugufi cyane imbere yawe mwami, aho hase twabaye mwami ntitube serieux mu gikorwa cawe, aho hose twagiye papa wo mwijuru turaba kure yawe kubera kudashiramo ubuseriye mu vyo waduhamagariyemo. Umwe wese mwami Yesu Kristo muri urugendo, ijambo ryawe ryongeye kutwereka, ryongeye mwami Yesu Kristo kutumurika, ariko twongeye kwibona aho hose tutagiye turaba aho wifuza ko tuba mwami Mana. Turaciye bugufi rero mwami Yesu Kristo kugira ngo imbabazi zawe zongere zitubeho, ariko twongere mwami duhagurutswe n'ububasha bwa mwemu wawe, twongere duhagurutswe n'ububasha bwa mwemu wawe kugira ngo mwami Yesu Kristo uru rugendo turimo twongere mwami turugendanemwo nawe, tugushingira intahe mwami Yesu Kristo, tudatakaza intumbero yacu, intumbero natwe mwami yacu akaba ari wewe Kristo Yesu. Turasenze mwami twisengera, turasenga mwami twisengera kugira ngo ubugingo bwacu mwami Mana wongere ubufatishe miri, duhingurwe nawe mwami, kugira ngo muri iyi nzira turimo, iki gikorwa turimo kugendana nawe, twongere mwami twuguruka amaso mwami Yesu Kristo, ivyo tubamwo tubibemwo mwami twuzuye ubuseriye papa wo mwijuru. Urakoze mwami kubw'imbabazi zawe, urakoze mwami kongeye kutwuzuza mwemu wawe kugira ngo mwami twongere turushirizeho kugendana nawe kandi tuguhimbara. Dusenze mu izina ryawe Kristo Yesu, amen amen. Reka dusenge turangiza. Dushimira Imana cyane kubw'ijambo, dushimira Imana cyane kuko twagenderewe. Yesu ashimwe cyane. Kuri uyu munsi Imana yaduteye iteka ikatwagurira umuryango, ikaduha abashingira naye Kristo mu gukora igikorwa cyo gupfana nawe ku mugaragaro no kuzukana nawe, kandi ikatwagurira umuryango mu kwakira abanyamuryango. Twese n'ibihe byiza Imana yaduhaye, twongere tuyishimire. Yesu ashimwe cyane. Uhoraho mwami Mana yacu, turashima ukugira neza kwawe mwami, turashima papa wo mwijuru ubuntu n'imbabazi, kuko dutahura yuko abari kure ugenda urabazana mu nyonga zawe mwami, abari hafi yawe mwami ugenda urakomeza kugira ngo twese turushizeho kubaka umuryango kunezera mwami Mana. Turagushimira ibihe byiza waduhaye uyu munsi nka MINEVAM Kigobe, turagushimiye papa wo mwijuru ko waduhaye ibihe by'umunezero, kandi nubu turagutumirira kugira ngo umunezero wawe, ya joy twumva mwami ituruka isunikwa na mwemu w'Imana, idudubiza muri twebwe, ari uwo munezero mwami twamana, ari uwo munezero ugenda urakura muri twebwe, natwe mwami igihe cyose twame tuguhesha ishimwe n'icyubahiro. Ubane natwe rero muri uyu munsi, ndetse mwami n'umunsi w'ejo aho tuzogira ibihe byo kongera guhura, dushima izina ryawe, twibuka igikorwa wakoze ku bwacu mwami Yesu Kristo mu kuvuka, uvukira mu isi ariko kubw'intumbero wari ufise ryo kuducungura. Reka mwami uzodushoboze, mu izina ryawe gera mwami dusenze twizeye, amen.